nyine kuririmba n'ubusazi. Kuririmba bisaba ko umuntu yikuramo ubwenge, bisaba ko umuntu nyene yikuramo ubwenge kandi ugashira isoni ku buryo n'umuntu nawe yoba ari karanyura ku muhanda gutya ariko abonye ivyo uri kurakora nawe bitakudisturbinga, bidagukura mu mwanya urimo. Iyindi exercise nkunze gukoresha nkuko nako ndabibabwira, iyi exercise nayo ifasha iki? Ibintu bibiri, vibrato ndetse no kugira ngo ijwi ryawe ribe strong, rigira imbaraga cyane. Rero uyikora then bisaba umuntu aba afise umugongo ukomeye. Rero babandi bafise imigongo yakwancaraye nuko urihangana. Aha nanje natanguye kuruha, shida nakwambia. So yo ego mana, ego ko Yesu ni baba, ndapfuye. Rero asa bantu b'Imana, rero zino exercice ziravunisha pe, ziravunisha fo ariko ku muntu wese ushaka keza arakigura, kandi ushaka inka aryama nkayo, sibyo? Bijya ngo wumva ngo bandi bararirimba nahabiva byose nahabiva. Rero wewe nutabikora shauri yako. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi mwese ba Minister Ivan Nick. Maikaze umuntu wese yama afadikanya nanje muri uno mwanya wo kwiga kuririmba dukora vocal exercise. Imana ibane nawe, Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire. Nawe wowe uri mushasha, wowe utanguranye natwe, no gushishikariza gusubira mu mavideo twatanguriyeho. Aragufasha cyane kumenya muri bimwe twagiye duheraho, bikagufasha gukomezanya natwe kugira ngo ubashe kumenya bimwe mu byo twahereyeho kwiga. Ego. So nagira nsaba imbabazi yo nukuri mu mbabarire. ubushize nari nzi ngo video izosohoka kwa gatatu muri iki cyumweru, ariko byarangiye video idasohotse kubera ko navyuse numva nameze neza, grippe yamfashe kandi umutwe wari kuranja, naho numva nyine ntabwo ari byiza nyine ko noza gutanga video nameze neza. Niyo mpamvu rero, kandi ikindi naco narababwiye, namakosa gukoresha ijwi ryawe ritameze neza. Ijwi ryawe wumva ritameze neza, nta mpamvu yo kuriforsa. Bireke utuze ubireke, uzo ririmbe wumva ko ijwi ryawe rigizene rimeze neza, biba ari byiza. Rero uno munsi dufise byinshi tuza kwiga, muri ibi byo kuririmba. So muri uku kwiga kwacu kuririmba kuri uno munsi, nababwiye yuko mu video ya gatatu y'uyu munsi tuza kwiga ibintu bijanye n'imyitozo. Turaza kubipratika, dukore imyitozo y'ijwi, sivyo? Narababwiye ni iyo ugiye gukora vocal exercise bisaba yuko ugenda witwaje amazi, bisaba kuko ufata amazi, kuko amazi ni ngombwa, amazi abakenewe cyane gose, sivyo? Rero iyo uri kurakora imyitozo y'ijwi bisaba gufata amazi, uzuranywa amazi kugira ngo ijwi rigende rifunguka. Kandi umuntu wese yoba ariko arakora imyitozo y'ijwi, nukuri Imana imumugisha kandi Imana ibimushobozemo, kubera ko Imana niyo mushobozi wa vyose kandi niyo idushoboza vyose, kandi twebwe ubwacu ntacyo twakwishoboza atari kumenya Imana. Rero ahanini haba harimo ubushake bwawe mu gukora kwawe,
then Imana nayo ikaza igashigikira muri ubwo bushake bwawe uba wagendereye muri kurakora, kagushigikira nawe bikagenda neza. Rero bano bose mwama mumva ngo bazi kuririmba n'ahandi bivira muri imyitozo bama bariko barakora. So uyu munsi rero natinze, uno munsi video nabwiza kuba ndende cyane, nabwiza kuba ndende cyane kubera ko ibintu tugiye kwiga n'ibintu biryoshe kandi bigufi cyane. So rero natinze, hari ibintu tugiye gukora, iyo uri kubiga. Je novuga ngo nico cyambere nkunze guheraho iyo ndiko ndiga kuririmba cyangwa iyo ndiko ndakora exercice, imyitozo, sivyo. Hari ivyo bita mu gifaransa inspire respire, sivyo. Ni nuko ukinjiza umwuka then ukanawusohora. Bifasha iki? Kubera ko umuririmbyi agizwe n'umwuka, bisaba ko uba ufise umwuka, kandi exercise ngiye kubereka iragura ibihaha, amapumo yawe, ku buryo bwaho uri kuraririmba kuri stage ushobora kuhamara umwanya muremure uri kuraririmba. Rero birafasha cyane. So rero uyikora gute? Urinjiza umwuka then ukawusohora. Ndawinjije, noneho ukihanya iminota, ukavuga ni ndawumarana iminota 2 nafunze umwuka nyine utari kurahumeka, ukamara iminota nk'ibiri cyangwa umunota umwe, sivyo. Then mu kuwusohora ugaca uwusohora, sivyo, then ugakora uko wonye. Rero namakosa guhita ufata ngo ugire ngo umusore ngo oya, aho n'amakosa uba uri kuriyica ivyo uwo uri kurakora, sivyo. Noneho ari indi exercise ya kabiri nama ndiko ndakoresha, yo ikura udusrash hano, nk'aba bantu baba bariye ibigori, twa tuntu twose dufata hano, amavuta nyene umuntu aba yariye uko nyene ukumva nyene ijwi ryawe ryakwancaraye. Noneho birafasha, ugaca ukora then ugakora utuntu nk'utwo. Rero nyene hari abantu bazogutwenga, bazoguseka ngo ati ngo bino bintu nyene kuririmba no gusazi. Kuririmba bisaba ko umuntu yikuramo ubwenge, bisaba ko umuntu nyene yikuramo ubwenge kandi ugashira isoni, ku buryo n'umuntu nawe yoba ari karanyura ku muhanda gutya ariko abonye ivyo uri kurakora nawe bitagudisturbinga, bidagukura mu mwanya urimo. So then iyindi exercise ya nyuma nama ndiko ndakora, none ugaca ufata akaririmbo kagufi nkuko nabibabwiye, bisaba nyene ko ukoresha akaririmbo kagufi uri kuraduga amanote, sivyo. Uri kuraduga amanote, bisaba uri kurakora imyitozo, sivyo. Jewe nkunze gukoresha uturirimbo tugiye dutandukanye, indirimbo ni nyinshi, yego. Hallelujah, 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 hallelujah. Sivyo, ndazamutse note hallelujah, then ugahindukira, sivyo. Ugahindukiza izosi kugira ngo ya mitsi bita corde vocale icike. Hari abantu imitsi yabo ikimeze gute, nawe muravyumva, igifatanye nyene sinzi ngo nabivuga gute, ariko birafasha nyene ko ijwi ryawe rigenda rigira rifunguka, ya mitsi kagenda icika, sivyo. Noneho ugaca uhindukira no ku rundi ruhande ukagira hallelujah, 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 sivyo. Then ukagenda ukora exercise nk'iyi, noneho ugahereza hejuru, uraba hejuru nk'uko, ukumva neza na neza ko ijwi ryawe hari straight, hagororotse neza. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibintu nk'ivyo
birafasha. N'iyindi exercise muze gukoresha nkuko nari ndabibabwira, iyi exercise nayo ifasha iki? Ifasha vibrato kujya uhora wumva umuntu, ifasha ibintu bibiri, vibrato ndetse no kugira ngo ijwi ryawe ribe strong, rigira imbaraga cyane. Rero uyikora then uryamye nkuko iraruhisha, bisaba umuntu aba afise umugongo ukomeye. Rero babandi bafise imigongo yakwancaraye, nuko urihangana. Aha nanje natanguye kuruha, shida nakwambia. So rero ino exercise uyikora gutya, then urabona nkuko ndiko ndaryama nkuko, aha je narushe kera ntahohereye. So none ukayikora ukagenda uririmba haleluya 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 haleluya. Yo yego mana, yego ko Yesu ni baba. Okay, birafasha sivyo? Birafasha. Ino exercise ituma mu nda hakomera, haba strong cyane. Iyo uri kurabikora bisaba ko uba serious n'ivyo uri kurakora. Haleluya haleluya. Napfuye. Murabona? Okay, then ukaryama. Hari n'ukundi ukora indi exercise sivyo, uri kuraduga amanote, bisaba gusa hano gusa ukaryama neza. So then nyuma yo kuryama wowe ugakora uhindukizana ko umutwe gusa. Haleluya 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 haleluya. Then ugahindukira kandi urundi ruhande. Haleluya 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 haleluya. Then ndiko ndabikora nihuse kubera ko singene ko video iba ndende sivyo. Then ugahita ukaraba no hejuru sivyo, ukaririmba uraba hejuru. Onye rero bigusaba ko ugenda uduga naho nyine amanote. Ni irafasha, ino exercise irafasha, bituma sivyo. Then ukaririmba haleluya 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 haleluya. Ndapfuye. Rero asa bantu b'Imana, rero zino exercise ziravunisha pe, ziravunisha fo. Ariko ku muntu wese ushaka keza arakigura, kandi ushaka inka aryama nkayo sibyo. Kandi niba wumva wifuza kumenya kuririmba, ushaka kumenya kugira ijwi ryiza, bino bigusaba nyine kuruha, bisaba ubwitange, bisaba ko nawe ukora sivyo. Kuko era kudakoze bino navyo woronga, bijya ngo wumva ngo bandi bararirimba nahabiva byose nahabiva. Rero wewe nutabikora shauri yako. Nako sorry, turiko turiga mumenye kuririmba sivyo. Kuririmba ni vyiza, kuririmba birafasha, kuririmba Imana ni nziza, nawe izokugirira neza. Kuririmba nanzigo, kuririmba nashari bigira. Mana we muzombaze, ngira muri comment niba wabikunze ibyo nakoze, then tuze dukomeze, tuze dukora utundi tuntu twutumanye sivyo. Dukora ibintu
biri bon. So guys, Imana ibahe umugisha wewe wabanye nanje, wewe wafatikanyije nanje muri uyu mwanya wo kwiga kuririmba. Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire. Utibagira gukora subscribe, like, share kandi usangiza abandi ino video kugira ngo ivyo ushaka kumenya nawe uvyifurize ineza wa wundi nawe wumva ko yoba akeneye kumenya kuririmba. See you muri next video. Ndi Minister Ivan Nick. Imana ibahe umugisha. God bless you.